Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akazeho bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure kugeza akamakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho dukurikira uherereye. Turi ku munsi wa kane igenekerezo ni irya 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Burige iteka yasohoye icegeranyo kiremereye cane ku myaka itatu ya mbere y'intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Kw'igenekerezo ry'18 ruheshi 2023 imyaka itatu y'intwaro ya Evariste Ndayishimiye yari yuzuye neza. Kuri uwo munsi udasanzwe iryo shiramwe rya kera gusumba ayandi mu guharanira agateka ka muntu mu Burundi ryasohoye icegeranyo muri make kiremereye kuri ico kiringo Ndayishimiye hari waramutswa igihugu. Turavye ibitigiri vyatanzwe na Ligue Iteka abantu bagera ku 186 barishwe, tugereranyije twovuga ko hicwa abantu babiri ku munsi. Ico cegeranyo kirerekana mu buryo bwiramvuye ivumburwa ry'ibiziga 745, abarenga 100 banyurujwe ku nguvu be niho nyangwa ry'agateka rifatiye ku gitsina, abahohotewe hamwe n'abashika 2,000 bafashwe bongera bapfungwa hadakurikijwe amategeko. Iryo shirahamwe riravuga naho bimeze uko ko hatewe intambwe ziboneka nko gusubira kunagura imigenderanire. Nk'uko bimenyeshwa na Ligue Iteka, umukuru w'igihugu Ndayishimiye muri iyi myaka itatu amaze ku butegetsi yarwije amajambo meza avuga ku mpinduka. Ligue Iteka rivuga nko kwinagurwa ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Urwaruka rw'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure rutacitwara uko rugomvye, bamwe mu bahohoteye abandi bakaba bari mu yabira. Ivyo ni ivyemezwa na Ligue Iteka. Ibijanye n'agateka ka zina muntu, naho umukuru w'igihugu Ndayishimiye yashitse ku ntambwe nini mu guhindura ibintu turavye ingene akunda kubishikiriza mu majambo, ibijanye n'umutekano be n'agateka ka zina muntu biracateye amakenga. Icegeranyo kivuga kuri iyi myaka itatu y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye kiraremereye. Mu myaka itatu Ligue Iteka yashoboye guharura abantu 1,886 bishwe, harimwo ibiziga 745 vyatowe mu gihugu. Tugize ibiharuro ngereranyo, abantu babiri nibo bicwa ku munsi ku ntwaro ya Ndayishimiye, kandi kuri abo bantu babiri bicwa ibiziga bigera hafi kuri 22 vyagiye biratorwa uko ukwezi gutashe. Umuntu agize umwihwezo kuri ico cegeranyo. Iruhande yabo bishwe, ico cegeranyo kivuga abandi 138 banyurujwe ku nguvu, abashika 376 bakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina hamwe n'abandi 201 baborejwe igufa. Abafashwe bakongera bagapfungwa hadakurikijwe amategeko bobo bashika ku 1,964 muri iyi myaka itatu. Gusubiza hamwe ku rwego rw'igihugu, Ligue Iteka ibona ko ata mugambi ufatiye ku bintu bizima biboneka wigeze ushirwaho na Ndayishimiye kugira ngo anywanishe abarundi. Ivyo navyo bivugwa ni nk'ibi bikurikira: kunagura amasezerano ya Arusha hafatiye ku mahoro be no gusubiza hamwe, ishirwa mu ngiro ry'urubanza rwaciwe na sentare y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC ku bijanye n'ikiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza kitari cemewe n'amategeko, ifutwa ry'imitahe yarungikiwe abanyepolitike hamwe n'abo mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike be n'abamenyeshamakuru bakorera amaradiyo yafuswe be n'ayaturiwe mu ntumbero yo kubafata. Ntawe uragira ico abivuga ko mu bategetsi b'u Burundi. Nayo mu yandi makuru kandi, umunsi wahariwe impunzi z'abarundi zirahanzwe. Kuwa 20 ruheshi ni umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Ishirahamwe rikukira ONU ryitaho impunzi HCR rikaba risigura ko ari akaryo ko gushira ahabona uburenganzira bw'impunzi, ivyo zikeneye n'ivyo zifuza gushikako, kandi ngo bagahimiriza abanyepolitike bongera begeranya uburyo kugira ngo impunzi zimare kabiri kandi zisanzure. SOS Media Burundi yarishikiye mu makamba atandukanye yo mu karere kugira ngo yibonere ukuntu impunzi z'abarundi zibayeho nabi. Imahama mu gihugu c'u Rwanda hamwe womengo barihebuye, mugabo ahandi ukabona bagifise. Ntawomenya ko vyahuriranye canke vyari biteguye. Uwo munsi ugeze pamu na HCR bahaye icizere impunzi zo mw'ikambi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda, kubera ko bamenyesheje ko bagiye gukura mu nzira ikibazo c'amakarata yo akoreshwa kuri banki yaheze cane ayononekaye, kugira ngo uburyo impunzi zibayemwo bwisununure kurusha. Ayo makarata hatangirwako amafaranga y'u Rwanda 10,000, ni ukuvuga amadolari y'Amerika 10 ku bantu hataho bikora bo mu rwego rwa mbere, mu gihe buri muntu nawe
atari ntaho nikora haronka ibihumbi 5 by'amanyarwanda, ni ukuvuga amadolari 5 ya Amerika, bakaba basanzwe mu rugero rwa kabiri. Naho biri uko ni nk'imara iguye mu kiyigira kubera ko ibiciro by'ibifungurwa biguma biduga. Ikindi kiba hanze kikaba hari ukuntu umwuka gaze nyene wo gutekesha ushika ucerewe cane. Iyumvira ukuntu dushobora kuba dufise ifu y'ibigori mugabo ntidushobore kuronka ico dufungura kubera tubuze ibyo dutekesha. Ubu bamwe bamaze amezi 2 bataronse, abandi ukwezi n'inusu gutyo. Usanga imirongo itagira uko ingana ahatangirwa gaze. Dusaba ko ico kibazo cotorerwa umuti urama kuko vyabaye akayobera abahinga. Ivyo nibisigurwa n'impunzi. Nayo ikakuma mu gihugu ca Kenya hariko haravurwa umutekano muke. Impunzi nyinshi zo mu biyaga binini mu Burundi ndetse na Kongo ziridoga. Agateka kacu karahonyangwa, ipikipiki zacu ziribwa, turakubitwa dutashe mw'ijoro, imirima yacu irononwa. Mu bisanzwe ntituri impunzi zibushitse. Ivyo bihagarare kandi abakora ayo mabi bahanwe, na cane Abanyasudani bo mu bwoko bw'Abanueri bahanwe. Ivyo ntibivurwa n'Abarundi. Nayo izareka mu gihugu ca Malawi hariko haravurwa abantu b'umurengera. Kuva leta ya Malawi ifashe ingingo yo kujana mw'ikambi impunzi zose zari mu bisagara, ikambi ya Zareka isa n'iyarengewe. Ku munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi zisaba leta kwisubirako kuri iyo ngingo kuko ifise ingaruka nyinshi. Ingorane idasanzwe ni ubukene bw'amazi, abantu benshi cane bahurira kw'ibombo rimwe, ayandi mabombo haraheze. Abana ntibaja kw'ishure kubera ataho bigira bafise. Aho ntituvuze kwivuza kuko batubwira ko ububiko bw'imiti bwera. Twiteze ko biyangara mu gihe impunzi baguma baza bavuye mu bisagara. Ivyo ntibivugwa n'abarongoye abandi mw'ikambi ya Zareka. Nayo induta mu gihugu ca Tanzania hariko haravurwa uruyeri rwo kubacura ku nguvu. Muri iyi ndwi nyene tuwuhimbaza umugwi bise Genda Urabe Ugaruke Utubwire, wararungitswe mu Burundi mu ntumbero yo kwirabira uko ibintu vyifashe vyaheze, baze bavuye mu mihingo yose y'Uburundi bavuge uko ibintu vyifashe, bahimirize izindi mpunzi gutaha ata gahato. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 haratunganijwe ingendo nk'izo mugabo ntivyuze impunzi nyinshi. Ubu harukiwe abava mu ntara zo hagati no mu buraruko bushira uburengero, ni ukuvuga mu ntara ya Bujumbura, mu ntara ya Mwaro, Muramvya, Bubanza ndetse na Cibitoke. Bazozanirwa nk'abambere. Mu bisanzwe uwo mugwi ugizwe n'Uburundi, Tanzania na HCR nushaka gukorera ku kibazo nyaco. Kuzunguruka igihugu cose hanyuma ntiwumve amasoro ntibikwiye. Nibatorere umuti ico twahunze. Ni ukuvuga ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu, ubwicanyi bwa kamwe n'ayandi mabi imbere yo kudusaba gutaha. Nguko uko bishikirizwa n'impunzi.